Mbega turiko turaba twabonye hajya impande ya komine mwahateye ibiti. Aha mu buyobozi bw'indero hafi yaho nyene mwahateye ibiti. Mbega mu kubitera muba mufise uruhusha rwo guteragira ivyo biti ko ntimwoshobora gutera igiti ahantu komine ifitiye umugambi canke ubuyobozi bw'indero bufitiye umugambi murabirinda gusaba uruhusha ati tuguma tuje ngira nje gutera ibiti aha n'aha cane. Ndiko nditegereza kirya giti mbona ryacoba kigusumvya imyaka sinzi wagiteye ryari wari ufise imyaka ingahe? Bakunzi ba Inkerebutsi TV twizere ko muri amahoro na twebwe turashima Uwiteka. Ego ubu naho tuje kubashikiriza ikiganiro twakoranye n'umwe mu bantu basanzwe bakunda komine yiwe. Uwo nawe si uwundi niwo tugeze gukorana ikiganiro ngaha kuri Inkerebutsi TV. Twako twaganira hanini ku vyerekeye ibyo asanzwe azi nko kuririmba, nko kwandika mu gihe musabye ko kwandikira ku mpuzu, akwandikira ku mpome, bandika ku mazu bashaka kwerekana ico kintu carico. Yongera kanatubwira n'ukuntu yagize umutima wo kwiyumvira kujana amafoto ya ba musitanteri uhereye ku musitanteri wa mbere gushika ku musitanteri abahavuye muri uwo mwanya nyene muri komine yiwe y'amavuko. Bure mu komine yiwe y'amavuko ariyo komine ya Mabayi, umusitanteri wa mbere yatanguriye muri iyo komine hari ifoto yiwe uko bagiye barakurikirana gushika ku musitanteri ahaheruka. Nkuko rero yabitwibwiriye, yaratubwiye igituma adashiraho musitanteri aba hari muri uwo mwanya nyene. Byinshi muraja kuvyumva muri iki kiganiro, ndabasaba mu gikurikirane guhera ku ntango. Ariko rero twamusanze ariko atera ibiti byo gushariza igisagara ca Mabayi. N'umuntu w'umunyamwete afise umwete udasanzwe. Reka ndeke kubanyoteza, ahubwo ndabaha umwanya mushobore gukurikirana ico kiganiro cose. Murakoze. Turakuramukije Mutama. Amahoro. Meze neza? Yego. Amakuru yanyu? Turashima. Aha muri muduki. Ndiko ndatera amashurwe. Yego. Kuri kuratera amashurwe none ni ubuyobozi bw'indero bwaguhaye kiraka canke? Oya ntabwo ari ubuyobozi bw'indero, ni jewe navyiyumviriye kandi si ubwa mbere ni ibintu nama nakoze. Kubera ko nsanzwe nifitiye imyaka irenze tworaba aho twicara kujya tuganira duhibwire ukuntu byagenze ukuntu usanzwe ukona byo. Yego turabe hino. Utuntu dukira ariko ntitwajya ntakubajije. Ni ifumbire. Ni ifumbire nashimye gukoresha kugira ngo bishobore gukura vuba na vuba bitagoranye kubera ko igihe c'imvura kiriko kirarengana. Katubasabe rero ubu dutanga ikiganiro nyezina mushobore kwidonda bakora dukurikirana. Ego murakoze, nitwa Ntakirutimana Denis, nsanzwe nkora mu biro by'indero muri komine Mabayi, nkaba nsanzwe ndi umunyamabanga muri ivyo biro. Denis Ntakirutimana si ubwa mbere dukoranye, ndibuka two turavuga ivyerekeye amafoto. Ubu naho tubasanze muri ko muratera ibiti. Ibi navyo ni biki mushaka kwerekana iki bivuye mu biki? Novuga ko uyu ari umugambi natanguye kuva kera nkuko nabibamenyeshe mu kiganiro ca mbere. Nabwiye yuko nsanzwe nkora ibintu bijanye n'ama espace vert, no kuvuga kugira ibibanza vy'iratiro canke vyiza ntashobora gusamarira. Ibyo nabwiye ko ndabishoboye, ni muri iyo ntumbero mbandanya ndabikora, ariko kandi nshimikiye cane muri kino gihe muri wa mugambi wa nyine icubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, aha duhimiriza kugira isuku n'isukura aho tubaye canke se aho dukorera canke mu bisagara vyacu. Isuku n'isukura aho tubaye canke se mu bisagara vyacu tumenyereye tubona abandi bantu baja hamwe ari benshi, ariko uwe tugusanze ngaha wenyene mu kuringaniza izo espace vert musanzwe mukorana mwenyene Rudende? Ego kenshi ndikorana kuko ntabo dufise dukorana. Ni ibintu niyumvira rero nkaca ndabikora kuko ari ibintu vyamyemo kuva kera, nkaca rero nishima kubikora muga mu gihe noba mfise dukorana nta kibazo, ariko ubu gushika ubu ndabikora ndumwe. Mbega nk'ubu turi ku munsi wa kabiri n'umunsi w'akazi, wasabye uruhusha kugira uje guteragira bino biti canke? Sinasabye uruhusha na cane ko ndiko nkorera hanyene ku biro, ico nkenera cose nta ngorane nogitunganya kuko ndakora ku biro nyene nsanzwe nkorera. Nibaza ko nta ngorane nimwe, ariko kandi uretse n'ico n'abantwara baravyishimira cane, nubwo basanga ndiko ndabikora barabona ko ndi ku kivi nta ngorane.
biroroha kuja mu biro ukaja gutanga amadosiye makete kwakira makete abaje y'ubuyobozi bw'indero birakorohera kuza urava kwisuka uriko urateragira wongera usubira ku biro. Kubera yuko uyu munsi mwana muri uno mwanya nta muriro uhari, naciye rero ngerageza gukoresha uwo mwanya kuko ivyinshi dukoresha imashini, kandi nagira amahirwe nta bantu baje bandondera umwanya wose maze ngaha mwa kino gikorwa, ariko kandi bishitse akaza amazi ari hafi, turafise amazi ngaha mu biro nyene ndashobora gukaraba hanyuma nkatunganiza umuntu. Utiri wawe rero umwanya ntiwigera upfa ubusa. Nta mwanya upfa ubusa iwanje. Mbega turiko turaba twabonye hajya impande ya komine mwahateye ibiti, aha mu buyobozi bw'indero hafi yaho nyene mwahateye ibiti, mbega mu kubitera mufise uruhusha rwo guteragira ivyo biti ko ntimwashobora gutera igiti ahantu komine ifitiye umugambi canke ubuyobozi bw'indero bufitiye umugambi murabizinda gusaba uruhusha ati tukuma tuje ngira nje gutera ibiti aha na cane? Birashika umuntu agasaba uruhusha bivanye n'ikibanza, kuko nko mu gitondo navuganye n'umuhanuzi wa musitanteri ajejwe ivy'imibano, ndamwereka ahantu nifuza gutera igiti, yambwiye ko nta ngorane. Hari n'igihe nanje ndaba nkabona ati kameme ahantu harakenewe ko haje ikintu nkagikora kandi ugasanga nta ngorane. Rero nta muntu arigera ambwira ko ivyo nakoreye ahantu bitameze neza vyabaye impfagusa, oya, kuko ndibuka na kiya giti kiri hariya kinini mwabonye ndagitera kabisa, nta muntu n'umwe yigeze ambwira ko nagiteye ahantu habi, ahubwo barashimye. Umva rero nta ntambamye n'imwe irimo. Kirya giti twabonye kirya kinini ntiwagiteye? Ego nije nagiteye, nanateye ibiti bitatu, nanateye kirya, kindi ndagitera kuri Regi Communale, kindi ndagitera ari inyuma gatoya y'ibiro, mugabo ivyo ntivyashoboye kubaho, kimwe baracibye, ikindi impene zirakirya, hashoboye gusigara kirya kimona hariya hepfo. Ndiko nditegereza kirya giti mbona ryacu bakigusumye imyaka sinzi wagiteye ryari, wari ufise imyaka ingahe? Ico giti nta myaka myinshi kiramara, nagiteye muri 2003 ushira 2004 niho nagitera. Nabwiye ko nabiteye ari ibiti bitatu, aha nivyo nanashoboye kuzana navyo nyene murabibona, ni ibiti biduga bikagenda bisa nk'ibisongo biduga hejuru, ivyo nivyo nabiteye ngaho inyuma y'ibiro, mugabo ntivyashoboye gukunda ko bihaba kubera ko ntavuye nsanga bikunda ahantu hashushe. Ico gihe rero vyaciye bizimangana, ntivyasoboye kuboneka. Hanyuma intumbero yatumye rero kiya giti ndagishiraho cane cane nifuza ko kandi kihaba, nuko hari hasanzwe hari igiti, naciye ubwenge mbona hari igiti cari gisanzwe gihari, cari igiti c'ishamba, sinshoboye kwibuka izina ryaco. Hanyuma ico gihe abategetsi baje aha ku mugwa mukuru wa komine, ko twaragenderwa n'abategetsi cane, twebwe turi abana bato tuje mu misi mikuru, twaca dushaka kurira mu giti kugira ngo tworoherwe kubona abategetsi bari bicaye muri tribune ngaho. Ico giti rero cahavuye cuma, nageze ngaha ku mugwa mukuru wa komine gihari mugabo gitanguye kuma gushika aho bagikuraho. Ni muri iyo ntumbero naciye mvuga nti oya, igiti nakuze mbona, naciye ubwenge mbona ntabwo cogena gukizimangane akazimayongo, ntireka nshireho ikindi. Niko guca rero nshiraho kirya kandi mbona ko cankundiye, gisubirira icari kihari kera, nuko vyagenze. Ntakirutimana Denis, umuhinga twigeze guteramana kuri ntitwari bwabe Inkerebutsi TV, ariko ari Mabayi Media TV ariyo yahindutsemwo Inkerebutsi TV, yatubwiye kwa capa, twaraberetse amafoto yashoboye gukora atanga nk'ingabire mu biro vya komine cyangwa mu biro vya musitanteri komine Mabayi, amafoto y'aba musitanteri boss bamaze gutwara iyi komine ya Mabayi yose twayasanze hariya kubwa Ntakirutimana Denis. Yari yavuze yuko agira n'ibintu bya espace vert, noneho twaramwiboneye ariko abikora. Ntakirutimana Denis, twabonye amashugwe yandi nabandi bakwiganye, nabandi baje kugufasha, nabandi babikoze canke n'igikorwa ciwawe gusa amashugwe ari kwikomine, amashugwe arahanyere kuyobozi bw'indero bwa komine Mabayi? Nta muntu yaje kumfasha, ikindi gikorwa jewe nyene nikoreye. Nobibutsa neza ko biro vya komine bisubirwamwo, mana ko birafisa kandi gasura bitari bisanzwe bifise kameze neza. Bigisubirwamwo rero byasubiwemo n'ishamwe Prebu, rimaze kubisubiramo bigahera, nanarateye amashugwe hose
ndakikuza ibiro vya komine hari hameze neza cane. Wanashaka hariho n'ivyandiko vyari bihari hariya inyuma, vyari vyanditse mu mashurwe. Uzana pentire irangi urandikako cane? Oya, ni ivyandiko vyari bikoresheje amashurwe nyene, washobora kurenganuka ukabona ko handitse ibiro vya komine Mabayi mu mashurwe. Vosa nk'utugiranyiriza ukuntu wabigenza kugira wandike ku mabayi kuri ayo mashurwe? Hariho amashurwe yoroshe gukoresha mu bintu bijanye n'indome. Hariho udushurwe dutukura duto duto umuntu ateragira tugashobora gukura tudaduga hejuru. Dushoboye kuduga naho ugashobora kudukata neza ata ngorane. Utwo dushurwe nitwo nakoresha, mugabo nabanza gucapa nka urudome uko ndagwipfuza, hanyuma nkaca rero nshiramwo ngenda nteramwo utwo dushurwe. Tumaze gufata rero naca ngenda ndabikata nisunze uko nipfuza ko bimera neza, kuko vyari bimeze neza cane. Vyari bikaswe nko ku masani 40, ku buryo warengana ubona ko kabisa ari ahantu hashajije cane. Habura iki kugira mwene ako kantu mva karyoshe bakabereye ijisho kugira ngo nimugashobora kugashiraho ari ngaha nyene tubasanze canke hajya hafi ku muryango w'ibiro vya komine Mabayi? Habura iki? Ikibura nuko usanga umuntu akabikora wenyene, hageze kugira isuku ryavyo ugasanga nta bandi abantu ntibabibona co kimwe na wewe. Niyo ngorane haba. Kw'ico gihe kugira bihave nuko vyari bimaze kugaragara ko nta suku biriko biragirirwa. Bigasaba ko ndabikora ndumwe fise n'ibindi ndiko ndakora, bica birangora gushikaho rero bifatana n'ibindi vyatsi bishikaho bihona. Rero nta ntambamye nimwe ihari yo kuvuga ngo kuri jewe ku giti ciwanje ngo hari ico tuma ntabikora. Nobikora kuko ikibanza kirahari, mugabo igisigaye isuku ryavyo kubikurikirana kugira ngo bigume bifise isura nziza. Ubu umaze kwitura nk'indongozi za komine nk'ico gihe wari wabiteka zisaba ntifasha mu nk'umukozi, turamenye tubona abo bita abaplanto ba komine bahari, ukavugana ati bifasha mu planto zaraba amashurwe bakanka canke bakakubwira ikindi kintu? Abaplanto ba komine ntibanse, twarakoranye umwanya utari muto, mugabo bambwira ngo ni hamwe umuntu agera akumva nyene ko arushe gukora ikintu akumva ko bimuruhishije akaca bivamo. Ariko kandi ntabwo bigeze babyanka, twarakoranye. Ariko uravye mu nyuma kugira ngo vyononekare biraboneka neza ko habaye kunebukirwa, baca barabivamwo, bica rero bituma hamera mu bindi vyatsi gushikaho navyo bica bihona. Ko n'amashurwe adashaka ko hari ibindi vyatsi biza kuyinjiramwo. Yamaze kujamwo ivyatsi rero amashurwe acageraho akuma, nuko vyagenze. Ntakitumana Denis, turi kwigenekezo rya 30 kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2024, tuko turegereza ici. Turamenyere hino muri Mabayi ukwezi kwa gatanu kwa gatandatu iciri bariko rirazo kwinduba iciri kaze no ku munani. Mbega ko muteye ibi biti mu gihe cici bizogenda gute? Ko mwanavuze ko n'ibintu byo kuyakurikirana bikunze gusa nk'ibigorana ngaha, ubu bigenza gute? Nibaza ko nta ngorane biteye, kuko ndabiteyeho nyene imvura ikigwa, kandi imvura nizera ko igisigaje nk'amezi 2 canke ukwezi kumwe n'inusu, naho kumbure ntari Imana, ariko undavye uko bigenda birakurikirana ce birakurakuranwa, imvura iracariho. Izoza rero guhita byafashe, na cane cane ko nashoboye kubiteza n'umwavu ukizungu. Kumbure maze gufata neza ndoca nzana umwavu w'ikirundi nawo nshire hejuru, hanyuma ndabifuke neza, hanyuma icirigeze nzoza ndabivomera, kuko ndafise arozware muhira, nzoza nayitiza mu gitondo mvomera, ku mugoroba mvomera. Nibaza ko nta ngwane bizotera bizohaba. Nkuko mwatubwiye kuri amashurwe ya mbere ko habuze kugufasha, umuntu yoza kugusahiriza kwa warugejeje, bica bituma ibyatsi byinjiramo birapfa. Aho ntoshika muri komine ugasaba ati burya nateye ibiti nkuko mwavuga n'umuhanuzi, tivurasaba mu planto nshobora nanje gukurikira nkaza namubwira ati yamaro hageze kuvomera kugira navyo ntizova tubibura, kandi wari wamaze kubitera. Ico nzogikora ndiko ndaciyumvira ko nogikora, kuko naje mbafatiriwe n'ibindi bikorwa. Ariko mu gihe nobona ko uwo mwanya ntawo bafise, ntaco buza ko ndabikora, kuko ni jewe navyiyumviriye, nije nabiteye, ntawe nabihanuje, nta nabwiye ngo ngira nguri ibiti ngira ngire gute. Nico gituma rero uwo mwanya wanje ndiko ndakoresha ntashobora kwemera ko upfa ubusa.
nibaza yuko bishitse naho bakampoza aramfasha nta kibazo, nobamenyesha ko no muri uyu mwanya nyene mu kanya namaze kuvugana n'abashobora kuvyubakira kugira ngo bavyubakire, twirinde ko impene zishobora kuvyonona canke undi muntu ashobora kuza akabifata uko yishakiye. Cane cane birya biti nivyo bibangamirwa n'impene, ariko ibi nibisanzwe nta kibazo. Rero ivyo bibangamirwa n'impene nipfuza ko nca ndavyubakira kuva uyu musi nyene, kuko nabwiye ko kabisa ntabwo vyoroshe uriko urakora ikintu bisaba kugikurikirana kugira ngo wa mwanya wakoresheje za nguvu watanze ntusange zahavuye zipfa ubusa. Yego. Ku mashurwe mwateye mu myaka yahera, igiti mwateye mu myaka iheze twakibonye ni igiti kinini cane, jembe nakuri batse co kimaze nk'imyaka 60 ndiko ndanabaraba nkabona nta myaka 60 mufise, ariko mwavuze neza yuko atari ca kera cane kuri mwe mwagiteye. Mbega kijya gihe mwatera bijya biti ku ntwaro zari zihari, ejo tuzinduka duhimbaza umunsi mukuru w'abakozi, nta gashimwe ku mukozi yakoze ibintu biboneka ngaho kw'ikomine mwigeze muronka, nimba mwarakaronse babaha agashimwe nyabaki? Oya, nta gashimwe nigeze ndonka. Ico giti kigira kimara imyaka gikwiza imyaka 20. Ego, imyaka 20 irabura mu mikeya. Ntabwo rero nigeze ndonka agashimwe kuri ivyo bintu, ariko kubera yuko ari kwa kuntu ndavyiyumvamo, nkifuza gukora ibintu ntarinze gusaba agahembo, ntarinze kwumvira ngo hatibanje kuboneka ibisi ndabikora. Kubera ko ari ibintu bindimo ndabikora, ibindi navyo bizokwikora. Ego. Mbega nk'ubu turafise ibintu by'amaclub environnement, nk'ubu abanywanyi bizo club baraba ibintu bya environnement bo guhamagara ati ngwino dufashe gukoordona ko tubona kuri nk'umuhinga mu kubikora mwene ibi bintu, bitaba ukaza kubafasha kugwaruka kugira nago rumenyere kuzokwama rutera amashurwe mwene uko mbere rutana ibindi biti ku mitumba itandukanye. Ahubwo baratevye ko jewe ndahari, kandi mu by'ukuri ntaco tuma ntabafasha, ntaco tuma dafashanya, ahubwo mbere nagira nti baje tukaba benshi, coordination yokoroha kandi igikorwa coce kiboneka, coce kigaragara ko ari igikorwa kidasanzwe. Ko ndiko ndaraba nka ku mugwa mukuru wa komine, ivyiyumviro mfise muri jewe uko ndavyiyumvira, ko niyumvira kubaho bahasa. Mu gihe rero twoboneka turi benshi, hakabaho rero uje imbere y'abandi akavuga ati dukora ibi, aha usanga ari ahantu heza cyane. Kandi mu migambi wanje birimwo, uretse ko ari ibintu usanga bitwara uburyo, bica bisaba rero usanga umwanya udafise uburyo, bisaba ko ubanza ukabanza ukihorera. Ariko kandi uravye aha ku mugwa mukuru wa komine Mabayi hariho uburyo bwiza bwo kuhakora, hagasa neza cyane ku buryo umuntu aserutse hari yepfo abona kageze ku mugwa mukuru, abona kageze ku biro bya komine Mabayi. Muravuze ko bitwara uburyo, kandi aho twashika twasanze mufise ibintu by'ifumbire y'ikizungu, none hajya baguhaye waguze byagenze gute? Ibi biti byo babikuye? Ifumbire nayiguriye, kandi n'ibiti nje navyiguriye nayo kwi Bujumbura. Ejo aho nari Bujumbura acenza ndabizanye. Ego. Ku mafaranga yiwawe? Ego. Ubu wazanye ibiti bingahe? Zanye ibiti 5. Aho 5 byafashe nkangahe? Mbo hariho iby'igiti, hariho 2 byafashe 4,000, ibindi byafashe 3,000. Ibiti 3 kuri 3 ibihumbi 9, ibiti 2 4 ibihumbi 8, ibihumbi 10, hose hamwe 17 warasohoye. Ego. Ata kintu na kimwe witeze gishobora kuzogaruka mu nyuma uvuga uti nteze inyungu aya mafaranga ashobora kuzoza ari menshi? Oya, si iyo ntumbero yiwanje. Nta nyungu niyumvira ko zizoza. Ne muri bwa buryo nababwira yuko ari ibintu nkunda gukora bindimwo. Ego. Ntakirutimana Denis, umuhinga akomeye cyane mu kuririmba, banza ducishize ko abadukurikira ku Nkerebutsi TV bumve ko ari wa muntu twari kumwe, mwari mufise gitari ariko nta gitari mufise, ariko bavyumve. Ego, nibaza ko nsubiyemo ko muzo naririmbye kiyagiye, nibaza ko nta ngorane. Aho niho byojuhanyira mumva ati ni wa wundi akakaririmbo naho harimo gitari we akaririmba ata gitari. Ego. Ntega amatwi ndababwire kuvyo hambere, ntega amatwi ndababwire kuvyo hambere, abo hambere barafashanya, mu bikorwa byose bakora bashira hamwe,
imico n'imigenzo myiza nivyo vyabaranga, eka aho hambere hahise vyari biteye igomwe Barundi. Muze twisunga imico migenzo myiza mu kubaka Uburundi burimo ubumwe, mu kubaka Uburundi burimo amahoro, iterambere nitekane. Yes, ni Ntakirutimana Denis, umuhinga mu kuvuza gitari, umuhinga mu kuvuza piano, umuhinga mu kuririmba, umuhinga mu gutera ibintu kuri ico bita amberire mu Kirundi numva kinsize, ico bita kuringaniza ahantu hagasa neza, gushariza. Urakoze cyane, gushariza ahantu hagasa neza. N'umuhinga akomeye cyane asanzwe akora mu bibozi by'indero. Ako karimbo karavugamo ngo aho hambere hahise barafashanya, uko urikorana igikorwa mwendo ukatamuntu aje kugufasha, nako karirimbo kawaririmbye wiyumva gute? Ega burya nayikoze cyangwa se nayihimbye mfise intumbero ko hari ibyo nabona. Muri uwo mugambi rero uri kurakogwa na leta y'u Burundi, biraboneka yuko bariko baribuka cyangwa se bariko baraca amakanda y'ibyahitiye mu myaka yahera. Ego kuko kera habaho ibyo bita ikibiri, abantu ugasanga bari kumwe, ibyo bakora ugasanga bari hamwe. Ndiko rero ndaraba no mwa kino gihe biraboneka ko bariko barabizako. Naho ndiko ndabikora ndumwe, ariko sindabikora ndumwe kubera ko nishaka kubyikorana ndumwe. Oya, ico kibiri ndakeneye ko turonka abantu dukorana, ariko kandi kuba nabikoze ndumwe naho ntaco byica, ntaco binyicira, kuko ni ikintu niyumvamo, si ikintu narinze kirinda gusaba abantu benshi, kumbure ko hari izindi nyungu tuko turarondera muri ibyo. Niyo mpamvu rero mvuga nti naho mbere hahise bakorera hamwe, n'ubu ntabwo uri kuraraba n'ubu bakorera hamwe. Rero nshatse kuvuga yuko nubwo bakorera hamwe, nabo nyine nta nyungu bari bateze, bakora bashaka ko igihugu canke se aho baherereye hatera imbere. Ni muri iyo ntumbero rero nanjye mvuga nti n'ubu gukorera hamwe si bibi, ariko kandi gukora tutarondera inyungu, ahubwo dushaka guteza imbere igihugu cyacu, dushaka guteza imbere aho tubaye. Ibyo nivyo bikuru kuri jewe. Ego Ntakirutimana Denis, ejo ni tariki 1 kwa gatanu, dusanzwe tuzi ko imisi yose tariki 1 y'ukwezi kwa gatanu w'amarubaro umunsi mukuru w'abakozi. Mbega wewe nk'umuntu akora ibintu byinshi, uzodefira yaje bagira amadefire bagatonda umurongo, uzoja mu bakozi ba leta mu bigisha canke uzoja mu bahinga bakora ubuhinga mvabwenge? Bivanye n'indinganizo, ntabwo jewe nzodefira mu gikorwa sanzwe nkora mu bigisha, ariko kandi kubera ko ntashobora kwicamo kabiri, natiza kudefira no mu banyabuhinga, ariko kandi nzofata kimwe barico njamo, ariko bidasigura ko nahandi nzoba nahibagiwe. Ego Ntakirutimana Denis, hoba hari ico mwashaka gushikiriza tutoba tutababajije mugama kuvuga muti narifise akantu shaka gushikiriza bakurikirana Inkerebutsi TV, ngoma ndagashikiriza? Umwanya ni gwawe ni bakariho. Ego nagoma nshikirize kuko mu kiganiro ca mbere hari ibyo mwashoboye kumbaza kubijanye n'umugambi wo gushira amafoto y'abatwaye komine Mabayi, mumbaza muti mbega uzoca ugarukiriza ngaho canke uzobandanya. Nagira nongere ko yuko nkuko nabibemereye, nkuko nabimenyesheje mu kiganiro ca mbere, ko nzobandanya, n'ubundi ko ndabandanya. Ngira ngo mugiye mu biro vya Musitanteri mwaramaze kubona yuko Musitanteri yahora atwara ikomine yacu, ifoto yiwe namaze kuyishiraho, niba mutari bwaje muzoyibona. Ni ukuvuga no kugira ngo rero wa mugambi niyemeje mbandanye ndawukorerako. Hanyuma ikindi naco ntashoboye kubabwira, mwarabonye ifoto ya nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi mu biro vy'indero. Iyo nayo kumbure ntaco nayivuze ko mushaka kwiyumvira ko ari ifoto yazananye ahandi hantu. Iyo ni foto nashoboye nayo nyene gushiraho co kimwe n'aje amafoto mwabonye
y'abayobozi batwaye indero muri komine Mabayi. Ivyo ndashaka kongera ko hanyuma ikindi novuga nuko mu bijanye n'ibikorwa dukora bijanye no kugira ama espace vert n'impanuro nagira ntange. Impanuro nagira ntange n'inkebuzo nagira ntange. Turi bande tunagirwa ko nabavuga? Nagira ntange inkebuzo cane cane ku bantu badaha agaciro ibi bintu. Hariho ababona ko umengo ni ibintu bisanzwe, babona umuntu ariko arabikora akabafata ko ari umuntu umengo yabuze ivyo akora, mugabo bise ibintu bisanzwe. Na cane cane ko ubu turiko turashigikirwa canke se turiko turakorera ku vyifuzo vya leta kandi uraba ko mu vy'ukuri yashizemwo inguvu. Uravye nk'ibujumbura ukuntu hasa, uravye ko ariko barakora biraboneka neza ko atari ibintu umuntu ariko arakora ariko arafyina. Rero notanga inkebuzo ku bantu biyumvira n'impanuro biyumvira ivyo bintu, bakiyumvira ko umuntu ariko akora ibintu ariko arayayata, bakabona ko ari ibintu bikenewe kuko amashurwe ibi byose mubona, amateke, imyumbati, amavoka, amarengarenga, ibiki bijya byose n'amashurwe biri mu bwoko bw'amashurwe. Rero ushobora gutera ishurwe aha, ugatera iteke hariya, ugatera irengarenga hariya, byose biguma bishariza. Ni muri iyo ntumbero nsaba yuko abantu mu by'ukuri boza ahubwo tukaja hamwe umwe wese aherereye agategura iwiwe canke se ahakorera kugira ngo igisagara cacu gishoboye kuba ciza. Uriko uraraba mu by'ukuri igisagara ca Mabayi kimeze neza, uravye aho giherereye, kugitegura uravye n'amazu ukuntu yubatse, kugitegura kabisa n'ibintu vyoroshe cane. Mugabo usanga abantu benshi babifata ibisanzwe. Rero ni ico nagomba guherahereza ko mpanura ko abantu bokoresha uburyo bwose bushoboka bagashobora gushariza ku ngo zabo aho baherereye kugira ngo igisagara twerekane ko mu by'ukuri igisagara c'Amabayi ari igisagara kirimo abantu kandi abantu bafise ivyiyumviro, bafise imbono kandi bafise n'uburyo bwo kubikora, kuko uburyo turabufise. Nta buryo bitwara bwinshi, bitwara bwinshi. Niyo mpamvu rero abantu bari bakwiye kuvyijukira bakabikora kugira ngo dushishikare kwerekana ko igisagara cacu c'Amabayi gifise irindi sura. Ego. Dusubire ku ifoto gato mu kurangiza, dusubire ku by'ifoto. Mbega mwatubwe kumazanye iyindi foto yahora twara komine Mabayi, mugabo ubu hari undi mushasha. Mbega mu gushaha amafoto wewe uyashira hari uko havuye canke hari uko hagiye? Mbo ubwa mbere nariyumvira kushiraho ifoto ari uko naho yoba ariko aratwara, mugabo mu nyuma ndabona yuko kumbure bidafise agasura keza, nca niyumvira yuko ifoto noza ndayishiraho ari uko kumbure uwasanzwe atwara asubirijwe canke se agiye mu yandi mabanga. Igihe rero havuye nca shiraho ifoto yerekana ko hariho uwahoze atwara ikomine. Ni hajya kugira ubone ikiringo ciwe uvuga ati yahereye aha gushika aha, nahakiriho ntushobora kumenya atazohera yahereye aha ngo azoshikana. Ego, kuko hariho ibyagiye biragorana, ndabahaye nk'akantu nko mu biro vy'indero, hariho nashizeho ubwa mbere ndayishiraho igira kabiri ndayishiraho umurongozi agitwara, byarangoye cyane kugira ngo shireho ikiringo cyo guheza. Ni muri iyo ntumbero nabyo nca ndabikorera ko nti reka nzobanze ndabe ikiringo cyo gutangura n'ikiringo cyo guheza kugira ngo bice bijako ata bintu byo kusanga tuko turacafuza cyangwa se twonona ifoto twandika ko n'amakaramu kandi ibindi bavyakoreshejwe n'imashini. Ego. Nakitumana Denis, hari umuntu yoba ari hirya no hino yamara kumva ubuhinga bwawe, yamara kuraba ukuntu ukunda ibintu novuga bya environnement, akavuga ati uyu muntu ni byiza ko tuza turaganira. Ubukoresha ka WhatsApp ndayikoresha. Byo ukunda kushobora gushikiza akanimero kawe kuburyo no bagushaka kuganiriza nandi ashaka gutera amashurwa aha muri komine ye wanje sanzwe mvukamo canke ku biro by'umukuru w'umutumba nahone birashoboka. Ashobora kuba hariho umuntu yakurikirana ikiganiro akumva nawe n'ibyo bintu biri mu mutima wawe nawe n'ibiramujemo icifuzo cawe canke iciyumviro cawe nawe narakigize, mugabo atashaka uwundi muntu yomufasha akazaramwerekera ukuntu yobigenza, akavuga ati tuzo twagana kuri WhatsApp. Akanimero kanye niba byokunda. Ego nta kibazo no itanga ni 69 amajana 377 amajana 965 Fasa nawe 69 377 965.
bakunzi ba Inkerebutsi TV ukaba utaragira sabone cyangwa subscribe biraba munsi ico kiganiro umaze kugira haraba cukora kwaho handitse sabone cyangwa subscribe umaze kuhakora ucaza agakengeri umaze kubona agakengeri aca ucukakurako nako nteje gukora ko acaza tuti cyangwa or cukora aho handitse tuti cyangwa or nyene kugira uzo kwamushikirwa n'ikiganiro cyose dusize kuri Inkerebutsi TV nakitumana Deni. Reka tugushimira cyane kuri uyu mwanya uduhaye twabonye ko turakubujije gutera ahubwo twaba dusanga bya biti byatanguye kuma kubera ko tubyangumije hejuru turagushimiye cyane ku mwanya waturonkeje. Murakoze cyane namwe kuba mwimviye kunsanga ku kivi kandi mu by'ukuri ndabashimire byimazeyo kandi nonga ndabipfuriza kubandanya mufise nguvu n'ingoga zo kubandanya musanga abantu ku kivi kugira ngo mu by'ukuri twerekane ko ikomine yacu nayifise irimo abakozi kandi bashoboye gukora kandi bazi ibintu bitari bike kugira ngo bandi bose batumenyereho. Mwakoze cyane kandi ndabashimiye. Murakoze cyane namwe mwadukurikiranye reka tubashimire ahasigaye naho gutaha mu bindi biganiro byacu byo hanyuma. Bye bye.